ntimuje mu byunguka birimo uburyarya, birimo ububeshi, birimo n'ubusuma. Hari wavuze iby'amashirahamwe, abantu baza bakambara amakoti neza, bakambara amakaruvati, bababwira ko bazobungukira, mugaca mufata udufaranga twose muhira babatekereye mugasukayo. Abandi bakaja no kubwira abavyeyi ngo bagurisha udutongo twabo, bagurisha ikivi ngo bagiye kuronka ibintu binyaruka. Reka kurondera ibinyaruka mutabiri yakuya. Ushaka umuce acika ijoro, ushaka umubira abirakuya. Ntihagire umuntu azokubwira ko azokungukira umuriyoni kuko atanze umuriyoni, mbega ayo mahera yakungukiye yakuye, yayakoresheje iki, yadandaje iki kugira ngo akurukire ayo mahera? Uzoyamuha aca yatekera, aca yigira, usigare urakwegera. None rero kanura, Bujumbura hari amanyanga menshi, hari abaryarya benshi, hari abayisikoro benshi. Niwahura nawe azokuryoshajyosha kandi ayagukuye ko uzosigara uramaramara. Mbwire abanyeshuri bashasha muje muri kaminuza ko kaminuza c'est une école du savoir-faire. Muje kwiga ubumenyi kugira ngo mushobore kumenya ingene mukora, muyitunga, mugatunga n'igihugu, mugateza imbere igihugu. École du savoir-faire. Ni vyiza ko mwiga mukamenya. Ubumenyi muronse ntibubwo guca amanota gusa, ntibubwo kuronka diplome, ariko bube ubwo kwitunga mu buzima, gukora ivyo mwize muzobirangure, muzobitunganya. C'est aussi une école du savoir-être. Kumenya kubaho, kubana n'abandi, kugira imico n'imigenzo myiza imfasha kumenya kubaho aho ngeze. Uyu mwaka mwakiriye abanyeshuri bake cyane. Imvo twarazumvise, imvo z'uburyo. Ariko ndogira nti igihugu kigerageze gikubite inzu ibupfunsi kugira ngo umwana w'umurundi, cyane cyane w'umurundi muto muto, uriye wa ruguru hariya adashobora kwiga kaminuza prive kuko adashobora kwirihira, ashobore kwiga nawe universite. None rero nkuko bagize ako kigoro bakongereza kagafashanyo, n'ubu bongereze igitigiri c'abashobora kwiga muri kaminuza y'u Burundi kugira ngo abanyeshuri bato bomba bava mu miryango iciriritse bashobore kwiga kaminuza nabo batera imbere.